Ndabaye mwaramutse nongera ndabakaze muri iki kiganiro kigira ica 47 ca Club de la Presse. Uno musi tuyaga ku nkuru imwe, iyo nkuru ikabijanye n'ukuntu leta y'u Burundi yihakana icegeranyo ca nyuma catanzwe n'umugwi ujejwe gutohoza ku mabi akorerwa mu Burundi. Uwo mugwi ukaba ari uwishira hamwe mpuzamakungu ONU, hanyuma kugeza naho leta yatumye ko abashinga mateka batatu kugira ngo baze kwisigura imbere y'abashinga mateka n'abakenguza mateka. Hakaba haribonekeje n'imvugo zidasanzwe aho nk'umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yifatiye mu gahanga umushinga mateka Faustin Fabien Bacijanino kugira ngo amwereke yuko imvugo yiwe ishigikira ico cegeranyo yuko atariyo, kugeza naho amubwira yuko ashobora kumukuza mu nama nshinga mateka. Eka ivyahabereye ni vyinshi Bujumbura kugira ngo bihakane ico cegeranyo, kikaba cerekana yuko ubwo butegetsi bw'Ibujumbura uno musi bushobora kuba bufise ubwoba nk'uko abatari bake bavyiyumvira. Kugira ngo rero tubivuga tubiyage neza, turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere akaba ari Bonfils Niyongere. Mwaramutse neza, mwakoze no kuntumira. Bonfils Niyongere mukaba mumenyereye, akaba ari umumenyesha makuru muri radio RPA, mumenyereye muri iki kiganiro. Ndaguhaye kaze. Murakoze. Uwa kabiri ni Edi Claude Ninahazwe, akaba ari umumenyesha makuru mu radio Inzamba Agateka kawe. Mwaramutse. Ndakuramukije narako baradukurikira, ukoze naje kuntumira kandi. Nawe ne kandi mukaba mumenyereye muri iki kiganiro subwa mbere tumutumira, nkaba ndabahaye kaze mwese kandi. Murakoze kuduhamwa tumiye, turahaye kandi mwaramutse cyane mwiriwe bariko baradukurikira ko twabivuze. Mwagize neza ko kuganira kuri ibibazo by'iwacu cyane cyane nkamenyesha makuru tubikora misi yose, navyo ni ibintu bidushimisha kandi bidufasha kumvisha kumbura abarundi biriko biraba ari iwacu. Uno musi n'ikibazo kinakomeye cyane kuko ico cegeranyo twariko turavuga gisa nuko cateye uruhagarara Ibujumbura, aho umushikiranganje ajejwe agateka kazina muntu, imigambwe ishigikiye ubutegetsi, mbere na n'ubuserukira ubutegetsi Perezida wa Republika, umuvugizi wiwe, bavuze bose bihakana ico cegeranyo. Ikibijya rero akaba ari uko abashikiranganje batatu batumwe ko kugira ngo baje kwisigura imbere y'abashinga mateka n'abakenguza mateka. Mbega Edi Claude, iyo ngendo y'ubutegetsi aho bihakana ku munsi ico cegeranyo, mwibaza yuko byoba bizotuma vyerekana yuko ubutegetsi bwera? Ahubwo biragoye gusigura, mugabo ikiba kiboneka nuko n'umwana arabibona. Iyo abantu imisi yose bamariko barahakana ivyo babwirwa, kandi rega ico cegeranyo kiba casohotse kiba kirimwo ibitagenda, urya rero biba biraba aho kumviriza canke araye bitagenda canke avuga ati aha mwanenge akarimi canke ibisivyo, bobo bafise ingendo ya misi yose yo kwanka bijya biba biri muri cyacegeranyo bakubika. Nivyo tumaze gukora mu bisanzwe, simbona ukuntu no bivuga, tumenyereye yuko vyose bubika, nta na kimwe bemera kandi biba bigaragaza bihari. Urumva rero simbona ukuntu ndakwishura birambora ico. Ariko no musi ukuntu babihakana nibakara ukuntu bamye bahakana ibindi vyegeranyo. Kare baravuga umunsi umwe canke imisi ibiri bakagira n'imyerekano, mugabo uko vyibonekeza no musi bivuye inyuma bihakana ico cegeranyo ukuntu kudasanzwe. Aho rero niho ndavuga nti bateye imbere, ndiko ndabiraba bateye intambwe muri ubafashe ubundi mukenyuro kubihakana, barahitana na bose. Ngira uvuze ngo kare bagire n'imyerekano, ndazi nkeje aho bukira ni bagira imyerekano,
kandi irategekanijwe ngira bazohitana n'amabuye nabijya biti aho baca babibwire bati dufashe namwebwe uravye umurindi bariko urabona rero bose barahitana uvuze uti mu ntangamarara barahitanye barahamagara n'amashinga amateka na nkengo z'amateka bikoranye ivyo tutamenyereye bagaca bahamagara abashikiranganje batatu twari tuzi ko babahamagaye kugira batanga umuco umwe wese mu bimuraba kubijanye na ryacegeranye ariko uravye ku bikorwa byagenze ahubwo abashinga amateka baciye nabo baja ku murindi ukwiyamiriza umushikiranganje yatumwe ko mu nama nshinga amateka inama nshinga amateka iserukiye abanyagihugu nuko umushikiranganje kanaka muri ico gisata abagiye gutanga umuco kumbure kuri iki nakiriya kijanye mu byo ajejwe babona kitagenda ku nyungu z'abanyagihugu abahamagawe n'abajya ariko rero siko vyagenze siko vyagenze ahubwo novuga ko ibara ryaguye Bonfils Niyongere uravye ukuntu leta yihakana ico cegeranyo ubona yuko ari byo vyotegereje ariko vyotegereje kugenda jewe ndabibona mu buryo bubiri n'uburyo bwo kwihakana icegeranyo bwo kwerekana ko bariko batera wa muririmbyi yigeze babwira ngo batera igere rya nyuma bariko bagerageza gusa nk'abatera igere kuko bumvise ko ivyo bahora bazi ko bahisha byose vyamenyekanye hahandi bahora bavuga ngo hejuru hava amategeko yo kwica hejuru hava amategeko yo kupfunga hejuru hava amategeko yo kuboreza gufa babonye ko hahandi hejuru hahora inyoni n'ibisiga batevye bakamenya hamwe hejuru hariho rero ubu bariko bavuga bati turahumiwe hamwe hejuru bahamenye intendere yashesha umuti noneho abantu ibintu bigiye kuyangara bobo rero urumva n'ingene baca bagira ngo biruka imbere baca batanga kuvuga ngo ico cegeranyo nta yindi ntumbero gifise atari ugusenyura inzego z'igihugu hanyuma igitangaza ahantu intwaro rusange yashinze imizi usanga hariho intwaro ijejwe intwaro byo bita pouvoir executif hakaba pouvoir legislatif mu gifaransa aba batora amategeko bakaraba nuko ari karakurikizwa hakaba n'igisata c'ubutungane igisata rero gitora amategeko karaba nuko ari karakurikizwa nico kigenzura leta mu uyu munsi twaciye dusanga leta ari igenzura ivyo bisata mbere bibiri uravye bashikiranganje batatu batumwe ko kugira ngo baje gusigura baze kuvugana ibijanye n'icyegeranyo mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka zikoranye baje ari bo batanga intumbero y'ibikorwa vy'inama nshinga amateka n'inama nkinguza amateka zikoranye ari bo batanga ijwi intumbero bati nkuko umenga baje kuririmbisha baza gutanga ico bita cadence abantu bokorerako abashinga amateka bakorerako abakenguza amateka bakorerako nabo nyene bacafata uwo murindi nyene ntibigira biyumvira ko baserukira umunyagihugu umwe yicwa ntibigira kwiyumvira ko baserukira wa munyagihugu yanyuruzwa ntibigira biyumvira ko baserukira wa munyagihugu uyu munsi ari karatotezwa hari za gihanga bavuze hari kuverefa kubitwijoro n'umutaga nimbonera kure na hehe baca biyumvira ko ahubwo aho guserukira abanyagihugu baserukira Petero nkuru nziza ubwiwe bwa minwe no kuvuga ko ibanga ryo guserukira abanyagihugu bararyibagiye ndakumvirije umengo usa n'uvuga yuko ukuntu ubutegetsi buriko byigenza bwo babwerekana yuko ubufise ubwoba nkuko abatari bake bavyumvira umaze kubona ko hamwe hejuru hamenyekanye wahora bamubwira abantu ngo hapfyavuye hejuru ucutangura kuvuga uti ko hejuru hamenyekanye bugi iyo ugwaye ingwara utarayitora biragora kugira ngo ikire mugo maze kumenya uti iyo gombi kabari n'imvunja uti umuzi wijya mvunja uri hariya ukamenya uti gikoho ngikiriya kijya kitavuyemo iyo ndwara ntizopfikize ahubwo twara ikiyacegeranyo ciza cyane kuko urabona twara tuvuga ngo baba ngo bisha abantu ngo ba Darius bisha abantu ba Desire Amahoro bisha abantu bande bose bisha abantu ukumva umengana abantu mu nzego za leta ukamenga bo babiyadukije canke bagize ntimugabo ukaza wumva ku munsi mukuru wo kwikukira ku Burundi ngo babo bantu turabashimiye ukaza wumva ku munsi mukuru mu ntaka abantu turabashimiye ukaza wumva ejo abantu batazi no gusoma canke aho bayanditse ku rupapuro babarungitse kumara umwaka mu Bushinwa bari no kuvuga ko bariko barashimirwa ku vyaha bariko barakorera abanyagihugu muga kuko bariko bakorera neza uwabatumye rero nujyanye na cagenda akavuga ya majambo akura ko ubuntu abantu avuga ngo abantu ni ba mujeri umaze kuvuga mujeri nimbwe sara nta muti ibikeneye gupfa iyo umaze kwaka umuntu buntu rero ukavuga ko ari mujeri hagira abantu barira bavuga twabuza abacu ugavuga ngo uzorukarisha ruzomumwa rindira gatoya sindiko ndakavya ngo uzorukarisha ruzomumwa mu nyuma wagenda ugahindukira
bavuga bati hari ibibazo bikomeye biteye ikibazo agaca akubara ngo ni uko nyene bimeze abapfuye bagize ngo uzo kwiyumvira gutera intambara izohera mu nziwe icereraho nyene uyo muntu rero avuga ayo majambo niwe nkwezi y'amarere w'ibintu byose biriko biraba mu Burundi ndabunganiye kuri ico erega ubu bavyumugara babambawe kubera yuko ukurikiye nkuko umushikiranganje yabivuze mu ganira habamenyesha makuru nako ariko yishura kubazo vy'umumenyesha makuru mugenzi wacu kuri televiziyo y'u Burundi radio na televiziyo byarabonetse yuko umenga avuga ati babambawe kubera yuko babahinga bagiye gukora hadakogwa bakoze kuri nyene icubahiro umushikiranganje w'intwaro hagati nawe yavuze ko ngira n'Imana izobahana muri amashinga mateka ubu rero mugenzi wanje bofise ariko aravuga ati umuntu avuga amajambo nkayo kandi ho bashimikiye ubu uno munsi berekanye aho hejuru canke amajambo avugirwa amategeko y'ukwica aho amategeko n'imvugo ifobetse mugabo ifite ikisigura kuko ibice bikurikira cyo tubibona bikavugwa n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu akavuye mu kanwa oya si n'imvugo ifobetse kuko hariho n'abavuze bavuga yuko bavuga iby'umukuru yabatumye bavuga bati murica udashigikiye nk'igihe bavuga bati murica abantu mubashire mu bate mu nzuzi kugira ngo baje kugaburira ifi zo muri Tanganyika bavuze bati iryo niryo tegeko umukuru w'igihugu yatanze kandi ritangwa mu gihugu cyose oya ndibugendana nawe nyene ariko atanguza kumvisha ko ubwiza shingiro bikenewe yaravuze ati uzo kwitambika imbere y'umugambi nta misi yaheze umunyagihugu Simo Bizimana hariya twinkwavu mu cankuzo mu cendajuru urazi byakurikiye nuko rero uko mugenzaje akarabivuga nukuvuga ubu n'ikintu cabatumye bavyura umugara kabambagwa nituze ibyo bateguye ni kubera ubu bavuga ati babantu bagiye no gukora kuri kizigenza no rero tugaruke mu bashikiranganje bari batumwe ko kugira ngo bisigure imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri abo hariho umushikiranganje w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yavuze amajambo adasanzwe atera n'ubwoba umushikiranganje ava muri Iprona itemewe n'amategeko umushinga amateka Fabien Banshijyanino aranamutera n'ubwoba avuga ati wewe utegerezwa no gukugwa mu nama nshinga amateka Edi Claude mbega iyo ngendo uyifata gute nagira ngo gatoye ni yavuze guteza kugwa mu nama nshinga amateka yavuze avuga ati tuzosaba umukuru w'inama nshinga amateka abantu nkabo yerekana mwishaka ku bibazo yavuze ariko ngiriye ko inyifato nk'iyo canke imvugo nk'iyo mu nama nshinga amateka umushikiranganje aba yatumwe ko n'umuntu n'abaserukira abanyagihugu ngo yisigure akabaza gutanga aya mategeko agatanga amategeko n'imvugo akoresha mu Kirundi tuba twararetswe ubufise ukuntu waretswe uko bakwigishije wigenza imbere uretse n'abantu baba gusumba umuntu wari wese kuntu imbere yawe ijya mvugo agaca yongera akaba nk'umushikiranganje imbere y'abashinga amateka kwisi yose birazwi uko inama nshinga amateka na leta bibangabangana canke ikiri hejuru ikindi ijya n'imvugo novuga no gushira isoni no kwerura uravye no kuntu abivuga ukamumviza biragoye kuntu no kubura indero mu bisanzwe nukwerura gushira isoni imbere y'abashinga amateka inama nshinga amateka irimo abantu bakuze urumva we yavuga ati umuntu ashikiriza ibintu biteye ubwoba nk'ivyo bavuga yuko ari abantu bishwe abantu barondegwa bafatwa bakatwaga ahantu amani baswe kandi kuboneka avuga ati uwo muntu abivuga ibintu nk'ivyo utegereje kuzana ivyemezo mu Burundi yaratanze n'ivyemezo nagira nibutse abariko batukurikira ko ujya mushinga amateka Fabien Banshijyanino yahora ibugendana yagiye ahabuze umunyagihugu yatwawe mu standard abona yaragiye yu yaravuze n'izina giye yitwa Vianney
yaravuzwe yabivuza aramuha n'akarorero aramubwira ati iwacu aho mvuka aratumira n'umukuru n'amashamateka ati hari abantu banyurujwe hari abantu bapfuye aho iwacu uzohoze arabikurikirana ku munsi uretse ko n'ivyo mu ntara zindi abikurikirana umugore w'umushikiranganje aho kucisha bugufi yaciye asa nk'umusumirako asaba umukuru n'amashamateka ati tuzobasaba murako mubigaza ahubwo abantu nk'aba mubadushikirize ubutungane yamvuga no gukoresha bakorere ko bazana ivyemezo ivyemezo bitanze n'ibiki hame ikindi ikintu abantu bomenya nuko umushinga amateka icashikirije murama nk'ijya mu ruhame canke mu gihe ari mu mabanga y'uguserukira abanyagihugu ivyo yovuga byose ko bivuga kose nta muntu ashobora kuza ngo yavuze cyangwa tukajagiza iki we yavuze yavugiye abanyagihugu bijya bibaho ujya mushikanganje rero ahubwo ntaza kujya kibanza yicayemo ntaza habagiye uko ntaza kuyigenza n'imbere yuko ahubwo bashinga amateka bagenzi we nibo biteza urubwa ikibabaje rero niko bavuga ngo bwate twogera gutya hama nagira nibutse iyo umushinga amateka iyo umushikiranganje atume ko muri amashinga amateka apfa kuba cinjira yunamira abashinga amateka imbere ko fata icicaro si wa mupfukamira arabunamira kuko n'igihugu kacamutumye ko rero umuntu niyo zinzi biragoye ariko ico umenya nuko ico kirafise ico gisigura mugabo ukazubona inyuma y'umunota ingahe umuntu arahindutse akibagira ahantu abari aho turi ko tuvuga umushikiranganje w'ubutungane ariko ntihari wenyene hariho n'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye nawe ariko aravuga asubiza ivyo ujya mu shinga amateka Fabien yari yashikirije yavuze ati ahantu hose ku isi iyo abantu bahimvye baragwana aho rero nibubanza uko vyagenze niko bigenda no kwisi yose aho yariko yishura ku karorero Fabien yari yatanze avuga ati ibubanza abantu barishwe abantu baratakara abantu barajanwa n'inzego za leta abantu barazimangana imvugo nk'iyo y'umushikiranganje mugifata gute jewe mvuga nti ubwa mbere nukuba abantu bariko baratubuntu wamuririmbye ati tukira abantu turi nyamaswa iyo umuntu ageze ahantu akinyamasuza agatakaza ubuntu akagomba kwerekana yuko ubuyobozi yahawe canke uburongozi yahawe mu kubukoresha avuga ko abantu bahaze bopfa bo kwicana bahagirane akumva ko ari ibintu vyiza aba ari vya bindi vyo kwiyibagirwa akibagira n'ahari akibagirwa n'ivyari umushikiranganje w'intwaro mu gihugu niwe yateza kwerekana ko mu gihugu cose hateza kuba umutekano nateza kuwuhagararira niwe yateza guhagararira amahoro n'umutekano mu makomine mu mitumba mu ntara zose kuvuga rero ko imbere y'umushinga amateka aserukiye abanyagihugu avuze ibibazo by'abanyagihugu umushikiranganje yateza kuvuga ati kuri ivyo tuko dutora inyisho zimeze uko mugakaza amushinyaguriza yinyamasuza kurya nivyerekana ko inzego z'igihugu c'u Burundi zigeze hatemba ikinyoma carafata ijambo nitukira abantu turi nyamaswa iyumvire nk'umushikiranganje nsimbize ku mushikiranganje butungane bariko bavuga abantu barangije iminyororo batigera barekugwa bariko bavuga abantu bapfunzwe bidakurikijwe amategeko abantu bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu bariko baravuga batigeze barekugwa kuko bari mu bantu baba badashaka kurekura agaca avuga ngo abantu ntabazi kandi vyegeranyo n'ibitigiri biriho byabo bantu n'amazina yabo bihari agaca atangura uja gutuka ubuserukira abanyagihugu amubariye ingorane z'abanyagihugu no kuvuga ko ni bimwe navuga ko ubutegetsi bw'u Burundi hari ibintu bya canganye bimira nabi kuko nakubaye ko igisata c'ubutungane igisata c'intwaro n'igisata gitora kikagenda kigenzura amategeko inama nshinga amateka na nkenguza amateka ni inzego zitatu zitandukanye urwego rugenzura kongera gatora amategeko
ni urwego iyo ziya nzego zikoranye ari zibiri rukomeye cyane umushikiranganje mbere n'umukuru w'igihugu bahashitse bateza bakubaha n'ingingo zihafatiwe nagomenda kubare ko iyaba mu bindi bihugu intwaro rusangi yashinze mize bakavuga ko umukuru w'igihugu waho ari mu bantu bateza urubwa igihugu avuga ivy'ubwicanyi agenda akokeza yongeraho impigi abicanyi abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye washaka nibwizwa shingiro sinzirishasha ko rikivyemera ibwizwa shingiro ryahahora ryavuga ko izo nzego ari zibiri zica zisaba umukuru w'igihugu gutanga imiyobo cyangwa zikamukura kuko aba yahemukiye igihugu ivyo bita motion de défaillance ntibari kuja kwirirwa baratambatamba muri ziya ngoro zo mu Kigobe badashobora gukora ivyo no kuvuga ibanga ryo guserukira abanyagihugu haryo bagishoboye erega amategeko uko abivuze niko vyanditse iyo wubatse neza icibagiye cyo niba yasishikiranganje bajya bose ziya nama zikoranye ari zibiri bacavuga ati mwahemukiye igihugu motion de défaillance ameme tant que le président nimugende nibwo cyana kabiri uretse ko yubatse neza mugabo ivyo ntibishobora gukurikiza hano ikindi erega Bonfils ntibagire igihugu cyacu cyangwa ko bimeze canke bimwe bita systeme turimwo erega ntaho ryo gora ngo avuga ati bigenda uko ntibikunda barabizi mugo ntawo kubaka kurukura mu kanwa ega baraboshwe nawe none Fabiano ntiyari umutima menyo tworonka ba Fabiano batanu tworonka ba Fabiano batanu turamugaruka ko mukaje nuko novuga ngo iki uwigize gitewa muyobozi ivu Fabiano ariko nka kubigitewo ariko arangura ibanga turaza kumugaruka turamugaruka ko Fabiano turamugaruka ko turamugaruka nawe yatuka uvuga ngo abanyagihugu barahimvye ngo bahimvye yari kavuga ku banyagihugu bayobogwa nk'impene bugorovye bakaja kwicwa baje mu mazu imodera kurenze zo bayobora ati nta munyagwa caruka abo bagwanye nabo gushamirana bibaho mugo mushikiranganje aje no hagataje ngo abanyagihugu yo bahimvye guhimwa rwego urahimvye abagututse n'inzara iri mu gihugu n'ubukene buri cyane agacavuga ngo reka tubandanye ahubwo niwe yahimye abacoye reka tubandanye rero ikiganiro niwe yahimye ntaco imena ari iyoberwa turacafise umwanya wo kuyaga Dudu Diene rero atwaye arongoye ujya mugwi ujejwe gutohoza ibibera mabi akorerwa mu Burundi hasohotse itegeko rivuga yuko atemerewe guhonyora mu gihugu cy'u Burundi ariko rero ubwo subwa mbere itegeko nk'iryo rifatwa kuko ari abahinga batatu bavuye muri ONU baja mu Burundi kugira ngo batohoze uko nyene ibibera mu Burundi kugira ngo babishikirize ubutungane bwo mu Burundi ariko rero abo bahinga bahamaze ukwezi baca barirukano ikintu gitangaje nuko abo bahinga kugira ngo bagende mu Burundi bari batowe n'abasirukira ibihugu vya Afrika mu nama ijejwe umutekano muri ONU basa nuko bashigikiye ubutegetsi bw'Ibujumbura mugabo rero mu nyuma ubutegetsi burabahinduka babagira bati nemutahe naco mufise mukora ngaha bahamaze ukwezi konyene Edi Claude bisa nuko ubutegetsi bw'Ibujumbura ata muntu bucizeye niba ntaho fatwa umugwi w'ibihugu vya Afrika waragerageje kuraba ukuntu boshigikira ubutegetsi bw'Ibujumbura ariko ubutegetsi ntibwamenye yuko hari ikiko kirakorwa kugira babaryameko byagenze gute uwo mugwi wa Afrika uvuga uti iki cegeranyo nawe reka turabe ko ivyo Ibujumbura bama byose bubikatse reka dufate ingingo twebwe turondere umugwi w'abahinga bagende mugabo harimo akigora k'abanyafrika kugira turabe ko ubu munyafrika mwene wacu ubu Murundi turabe ko reka bashikeho barabe mugabo babageze nkokora no kuvuga ngo bimwe mu Kirundi bavuga ngo ntawe uhomera yiyonka ntako batagerageje mugabo vyabaye imfagusa mwari mubivuze uwo mugwi baraje nibigeze bakigwa ahubwo barakiriwe mugabo nibabemereye ko bakora ahubwo itelefone niyo yaje iti mwebwe ikiringo cyanyu cyaheze batarakora ahubwo bongere ico kiringo wamengana abantu biyadukije kandi urumva ko bibabaje nico gituma uno munsi rero
n'abantu bariko baragira utwigoro abanyafrika bariko barademukirwa bavuga ati aba bantu bashimye ko abanyamwigendako biyugarana reka tubareke ubu rero niko bigiye kugenda ubwa mbere bagireza abazungu Dodo Diene n'umuzungu Aswagbor n'umuzungu s'abanyafrika mugabo wabonye n'ingingo yarayisohotse ibiteye ikigongwe ngo babujije kudasura guhonyoza ikirenge mu Burundi ariko barigeze bahagera barundi naho bigeze bagera bon fils uravye umuntu nka Fabien Banshijyanino yubahuka agakoresha imvugo nk'ijya akavuga ati ibintu biriko biraba ni ibintu bidasanzwe ashigikira ibiri muri kijya cegeranyo ubona yuko umuntu nk'uyo ubona imparugwa unafashitiye cyane no kuri agatongo asa abantu bavuga bati niwe yo kwibonekeje kugira ngo yerekane yuko ivyo ibikorwa nabi n'ubutegetsi bw'Ibujumbura yategereje kubishira imbere mugabo ujya munsi agasa nuko yakoresheje imvugo ihoya ariko hagaseruka umuntu nka Fabien Banshijyanino abo bantu muri no minsi baraharuye bubahuka nkawe icambere no womenya ubugabo surucumu uvuze ngo agatorwa asa no yobivuze ubumenga hari abakwiye kubivuga n'abatobivuga agatorwa asa ko bafise abantu bari nyuma yiwe bari benshi gusumba bari nyuma bari Nsijyanino mvuga kukuntu izina ry'ukurizwi muri politike agatorwa asingwana yagwanye n'ingwano yagwanye co kimwe na CNDD-FDD kandi bayigwaniye hamwe rero ivyamwa CNDD-FDD rikiraronka nivyo nibaza ko nawe yari yifuje kuko urabona ko basa nko binezererewe nawe nisumirinda rero oya sivuze ko ari sumirinda ariko intumbero ingwana iriko barimo hari ivyo muri bimwe mu byo yagwanira bashitseko ariko hari ibindi nk'ubwigenge batarashika ko nico gituma wumva n'umugambo yavuze ko ari ubwigenge umugambo we mushasha kera wari ukubohoza igihugu caramaze kubohorwa kuri kubwiwe ubu hasigaye ko baronka ubwigenge abanywanyi biwe ubu rero ariko agwanira ubwigenge nakigwanira ya demokrasi twifuza ca gihugu kirangwa n'amategeko si cakiri karagwanira ariko agwanira ubwigenge bw'abanywanyi biwe ubu rero muri ubwo bwigenge ariko aragwanira nti abantu kuko ashobora kuvuga ati wa mugambwe ariko tunganya hafata wemera barandagiye ko ari ngaha yo hafata zo wemera reka ngenze make Banshijyanino nkuko na Nyabenda yavuze ngo ni cihebe aravuga ariko kandi subwa mbere avuga kuko igihe Burundi bwake busa kwiyonjora mu masezerano rero mashinga sentare muza makongo mpana vyaha yamubariye ko ari cihebe Banshijyanino rero ni umushinga ntahe w'ijunda n'ijambo arya umutima amenyo akurikiza ryaraga ijyangoma ya Sacega adatinya gupfa kubera ijambo yavuze avuga ati icoba cose ubudasize umwana asiga umugani kuko abamaze gupfa bose mu Burundi barenga 3,000 n'abandi abo twashoboye kumenya suko bari bavuze rero reka vuge nabo bumve ko hariho abakiricobora kurya umutima amenyo tworonka Banshijyanino 5 canke 6 kandi bazazobaho igihugu kizokira akabazo kanyuma Edi Claude uravye kuntu Banshijyanino ijya mvugo akoresha nibaza yuko hari ikintu gishobora kumushikira akicwa n'ukicwa canke akanyuruzwa ana cyane cyane uravye kuntu yaravye mu maso utwara inama nshinga amateka aramubwira ati Nyabenda ati urazi yuko duturuka hamwe aho duturuka twese uko turi babiri abantu barishwe abantu baranyuruzwa ingo rero dutangure gukorera iwacu kugira ngo dukize abarundi ubwo nutinya yuko ashobora hari gishobora kumushikira Jene baza ari ku rugamba mugezaje bofisa yaravuze ati ntashobora gutinya gupfa ariko avuga ati nzosiga umugani erega biri mu karanga kubushinga ntahe ugena umushinga ntahe ntawe siniryo sicumita birakwiye suko ntibikunda yuko mu Burundi bujyare abantu kandi bajya vugira hariho n'abantu bari mu butegetsi hajya batinya kuruguborora ariko aba yavugiye bavuga ati uri umugabo ujya araseruka kuvuga ngo azohava yicwa ahubwo ni kimenyetso cy'uko hagize icaba bazari bamwisha ahubwo nibaza ko bakwiye kumukingira ubuzo umurya n'ugwara bazaberekanye bwabo nyamaswa bwabo kandi baza ko
soko bamukunda kandi nawe nyene hajya no muri bo avugira benshi baraboshwe. Aha umwanya wacu warenze kera nivyo bariko baranyereka. Aha niho hahereye iki kiganiro kigira ica 47 ca Club de la Presse. Nkaba nshimiye cyane abatumire bacu Edi Claude Ninahazwe, wakoze cyane. Bonfils Niyongere wakoze gusubira kandi kutwitaba. Ndabashimiye cyane kandi nkengurukira n'abariko baratwumviriza abongera turaba kumbonesha kure. Hanyuma nkaba nshimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma, jewe nkaba ndabahaye kandi ikaze mu ndwiza mu kiganiro kizoba kigira ica 48 ca Club de la Presse.